iyo abaririmbyi bariko bararirimba indirimbo uriya yicaye hariya kumva amajambo ari muri iyo ndirimbo acafashwa yumvise ko agiye kunesha igeragezwa ryari imbere yiwe kubera izo ndirimbo. Indirimbo z'uno munsi rero ziririmbwa mu buryo bw'igihari, ariko indirimbo za kera zaririmbwa mu kanovera ka mpwemu yera, zirimo amavuta ya mpwemu yera, umuntu akumva yuko umengo biradudubiza muri we. Ariko uno munsi indirimbo z'uno munsi zirumye. Rero abaririmbyi b'uno munsi ico no basaba bakombozitere b'indirimbo z'uno munsi ico no basaba nuko batangura kwiyumvamwo akanovera ka mpwemu yera muri bo, inyota ya imbizi ya mpwemu yera yiburuka mu mitima yabo. Hanyuma rero imaze kwiburuka muri bo baca rero indirimbo bazoririmba baca baziririmba na kanovera ko mwijuru. Igituma ndirimba, hariho igihe Yesu yaduga mu ijuru yavuze ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo ngo zizokwiburuka ziva mu nda y'abafise inyota, kandi ngo bivuga kuri mpwemu yera baba mwizera bagira bahabwe. Ngomba mvuga inzuzi zishika 8 ziri mu bugingo bw'umuntu yabatirijwe muri mpwemu yera. Uruzi rwa mbere n'uruzi rwo kwihana, akama yumva kanya kose ko atakintu cyo mugumamwo kitajanye n'ivy'Imana. Uruzi rwa kabiri n'urw'amajambo y'Imana, akama yumva kanya kose ko yoba arahana ariko arumviriza amajambo y'Imana canke ariko arayasoma. Uruzi rugira gatatu n'uruzi rw'indirimbo. Rero indirimbo akama yumva ko zimubiramwo ngo aziririmbe, kuko indirimbo ziragwanya satane, ziranesha abadayimoni. Ndibuka gihe kimwe Yehoshafati atewe n'ibihugu bitatu ngo bize kumugwanya, acashiraho abaririmbyi ngo baririmbisha ukwera, ngo baririmbisha bashajishije ukwera. Nta buye bafashe, nta kimito bafashe, nta buhiri bafashe, nta mabuye bafashe, nta biki ibyo bagwanisha kera, ariko baririmba bavuga ngo dutonde urugamba twese tuje mu ntambara, ukwicara ku mazi kisatana kiriyo, ahagaze imbere yacu n'abadayimoni, agomba kuduca ivutu yamara azotsindwa. Uku niko kunesha, uku niko kunesha, kwaneshereje isi yose n'ukwizera kwacu. Ingota turayifise n'ijambo ry'Imana, nimwe niyaneshereje abera bakera, bararwana barahira ukwizera kwabo, kwarabahaye kunesha no mu rupfu narwo. Uku niko kunesha, uku niko kunesha, kwaneshereje isi yose n'ukwizera kwacu. Abasi bacu ni benshi barwanyaga kiza, tuzobanesha twambaye ivy'Imana itanga, ingofero y'agakiza n'inkindi y'ukuri, n'ibirato vy'amahoro dutwaye ukwizera. Nibaza ko bagenda baririmba nk'indirimbo ngizo, baririmba ivyo bihugu bitatu ngo bica bisubiranamwo, bonyene basubiranamwo, batumve ngo inkota barayifise, ngo batumve ngo bimeze uko. Bati wewe wibagiye yuko ibyabaye ku kiyaga gitukura ko abanyegiputa bahenereye mu bugaragwa mu kiyaga gitukura. Ati wewe wibagiye ibyabaye mu bugaragwa ko vyagenze uku nuku isi kasama ikamira abariko baragwanya Isirayeli. Wewe wavyibagiye? Mbishwa da mbisa nigire. Ngo baca barasubiranamwo baragenda. Indirimbo rero zifise intsinzi mu bugingo bw'umukristo agomba kuja mu ijuru. Indirimbo z'uno munsi rero ziririmbwa mu buryo bw'igihari, ariko indirimbo za kera zaririmbwa mu kanovera ka mpwemu yera, zirimo amavuta ya mpwemu yera, umuntu akumva yuko umengo biradudubiza muri we. Ariko uno munsi indirimbo z'uno munsi zirumye. Nagomba mvuge ibintu bine biri mu ndirimbo bifasha ishengero.
indirimbo ziri mu ishengero n'urufunguruzo rwo kugurura imitima y'abantu ngo yuguruke. Indirimbo z'abaririmbyi ni imashini yo kurima imitima y'abantu ngo isene neza kugira ngo uza kuvuga ijambo ry'Imana aza arikororera ahantu habaye bien planifié, egome hatunganijwe neza, imbibe nziza. Kandi indirimbo zo mu ishengero ni intsinzi mu ishengero. Iyo abaririmbyi bariko bararirimba indirimbo, uriya yicaye hariya kumva amajambo ari muri iyo ndirimbo acafashwa yumvise ko agiye kunesha igeragezwa ryari imbere yiwe kubera izo ndirimbo. Ikigira kane mu ndirimbo z'abaririmbyi nuko iyo ishengero rihozagaye neza kubera izo ndirimbo ryumvise ni ingaburo y'Imana, Imana ibiriye. Nuko vyanditswe mu gitabo ca kabiri c'Ingoma igice ca 29 ku murongo wa 11 havuga ngo bana banje mureke kubyanjanjwa ko kuko nimwe bw'Uhoraho yatoranije ngo mumuhagarare imbere mumusukurire muba basuku biwe mwose imibavu. Kose imibavu rero no gusenga. Rero abaririmbyi buno munsi ico no basaba bakombozitere b'indirimbo z'uno munsi ico no basaba nuko batangura kwiyumvamwo akanovera kampwemu yera muri bo, inyota imbizi ya mpwemu yera yiburuka mu mitima yabo. Hanyuma rero imaze kwiburuka muri bo baca rero indirimbo bazoririmba baca baziririmba na kanovera ko mwijuru. Nkuko badutanguriye muri izi ndirimbo turirimba, abaziririmbye bari barongowe na mpwemu yera. Nico gituma iyo turiko turaziririmba twumva kanovera ko mwijuru. Byukuri akanovera ko mwijuru, akanovera k'ivy'Imana, ukumva kumengo ni ibintu wo kwamuro uruza wuzanga uhekenyera mbere naho wogomba ugasinziriramwo. Kubera iki? Kubera ubushobozi bwa mpwemu yera buri muri izo ndirimbo. Bo kuzuzwa mpwemu yera batangura bakabatizwa muri mpwemu yera, hanyuma bakaronka ingabire za mpwemu yera. Ubu ingabire za mpwemu yera si bose bazironka kuko bari bazifise, bari babiri gusa, yari Pawulo na Yesu. Niyo rafise ingabire 9. Uno munsi aronka ingabire baronka 2 canke 3 yo kumenya, y'ubwenge, yo kuvugishwa, yo gusobanura indimi. Abo rero afise ingabire yo kuvugishwa. Izo ndirimbo rero zoririmba zo bariko aravugishwa imbere y'ishengero. Hariho indirimbo baririmba ukumva ko ari ubuhanuzi, hari n'umuhaguruka kuvuga ijambo ry'Imana by'ukuri ukumva ko ari ubuhanuzi buje ari inyigisho za mpwemu yera. Hanyuma rero ngomba ikimvuga ikindi, twebwe tucaruka mu ishengero rya Pentecote twari dufise ukuntu kuw'Imana abantu basohotsa ajya ya kare. Abanyagice baca bataha, abari nyuma y'uruhimbi bagataha, abantu bavuye mu yandi madini baje kumviriza bagataha, hakinjira gusa abantu baja ku ruhimbi rw'umwami. Tukaca rero tubanguza kuririmba indirimbo, hanyuma bajeje kuririmba bakaca batanga imyanya yo gushima Imana, imwe ivy'Imana yabakoreye. Bahejeje gushima rero umukozi w'Imana agahaguruka akavuga ijambo mu mucamake, tukaca dupfukama tugasenga. Twapfukama ku vyatsi, nta sima yariho, nta n'intebe zariho, ariko ico gihe twarimwo umugisha w'Imana, twarimwo akanovera k'Imana. Igihe kimwe nari ngiye kuvuga ubutumwa kuri radio Vyizigiro, ndaha ku ntahangwa sari saa 12. Hanyuma rero mpagarika ipikipiki ngwinjane zimpurira ko ari 2 mu Kirangonga, nca ndaraba nca ndaduga. Nshitse hariya hejuru rero mbona umuntu negamiye yambaye impuzu ya John Claire kabisa, John Claire. Ndamwegamiye numva ariko arambarira, sinamubonye mu birenge, sinamubonye izose, numvise ambarira ngo subira inyuma hari ibyo utarakora. Nca rero ndagaruka hari tariki 12 z'ukwezi kwa 9 2013. Kuva rero hari ibyo ndiko ndakora, ndabikorera hamwe ishengero. Ndafise ibintu nigisha, nigisha intambuko 4 zishikana umukristo muri universite y'Imana. Ndigisha egome intambuko 6 zo gusenga mugabo 2 nkuru. Ndigisha egome ukuntu
ifoto zitatu zo mu rufu rwa Yesu, y'Igetsemani, y'Igorogota niyo mw'ijuru. Ndigisha abakiri bato ibimenyetso bine biranga umugeni wo mw'ishengero. Ndavyigisha ivyo Imana yarabinyigishije. Ndafise n'ikindi nigishijwe ibintu bine Imana yanyigishije, nigisha hano mbere nduko ndavyandikira n'abakristo, bivuga ingene ibintu bine Imana yanyeretse yuko ivyo bita namoko atamokizi. Nk'akarorero igihe Nowa yava mu bwato, yari kumwe n'abahungu biwe batatu n'abakazana batatu na mudamu wiwe. Bibiri ivuga ngo abo nibo bakomotswe ko n'abakwiye isi yose. Ikibazo ni iki, ngo mbega Nowa none yoba yari mwamoko abahutu n'abatutsi n'abatwa? Ikintu kico ni kibazo. Hanyuma Yesu amaze kuza bamwakire bose bahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mbega Imana iravyara amoko? Ico rero ni bibazo, ivyo ndavyigishiriza ngaha. Hanyuma kandi ndafise ukuntu ndiko ndandika ibitabo kugira ngo memware yanje ndayisigarana bazokwirikira inyuma. Mana ndayishimwe. Ndafise ukuntu ndiko ndandika. Hariyo n'igitabo ngira nandike ngwiza isi yose. Ahari umuntu wese yitwa umurundi azi Kirundi, kizo gitabo kizomushikira. N'abantu wakimpaye iyo saha hejeje kukimpa yaciye ahwerera umunsi ari mw'ijuru, agikuye Nairobi, kiri mu Giswahili, agikuye Nairobi. Kiravuga cane ku vy'iki gihe tugezemwo, ingene umuntu akwiye kwizigama, ingene ibigerageza abakristo ingene bimeze iyo biva, n'ingene umuntu akwiye kuronka amasengesho ari nico akwiye kuvamwo, ibizibira amasengesho, ingene Yesu adusengera, ingene mpwemu yera adusengera. Ivyo byose biri muri ico gitabo, ingene umuntu akwiye kugwana n'abadayimoni bari mu kirere. Hariyo igitabo c'Abanyefesi igice ca 6 kuri 10 kugeza kuri 18, hari ibirwanishwa ndwi vy'umukristo, bine n'ivyo kumukingira, bitatu n'ivyo kugwanya Satani. Ivyo byose rero umuntu akwiye kubimenya. Ico no hanura abanyumva muri izi nyigisho, umuntu wese niko yogira umwete wo kuja mw'ijuru. Muri Bibiliya mu vyashiwe Yohana bitubarira ngo umugeni wa Kristo ariteguye kandi yahawe kwambara ngo tunezerwe duhimbarwe tuyicubahiro, ngo kuko ubukwe bwa wamagazi w'intama bushitse, ngo umugeni we wariteguye, yahawe kwambara impuzu nzera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nizo bikorwa vy'ukugororoka vy'abera, niyo robe de mariage tuzokwambara. Aha mu kirere tuzohamara imyaka 3 n'igice turiko turahembwa hamwe n'abo mw'isezerano rya kera. Tugiye mw'ijuru, abo mw'isezerano rya kera bazoduherekeza, kuko Yesu yavuze ngo hahirwa batorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Dushitse mw'ijuru tuzomarayo imyaka 3 n'igice turya tunywa manu yo mw'ijuru. Amena. Inzabibu nziza zo mw'ijuru Yesu yavuze ngo nzosubira gusangira namwe kuri izi nzabibu, umutobe wazo musha mu bwami bwa data. Yaho turahiteze bakundwa. Ico no babwira rero nuko umuntu wese yogira inyota yo kwishushanya n'amajambo y'Imana dusoma mu gitabo c'Abanyefesi igice ca 4 uhereye ku murongo wa 4 kugeza no ku murongo wa 6. Harimo ibintu, harimo amajambo ndwi. Kuba twihanye kumwe, twabatije muri mpwemu yera umwe, dufise icizigiro kimwe co kuja mw'ijuru, dusangira ku ngaburo yera y'umwami imwe, twizeye kumwe, twabatijwe kumwe, dufise Imana imwe. Iyi ndirimbo y'198 iravuga ngo ku nomero igira 2 ngo ishengero ni rimwe mu mahanga menshi, ryizera umukiza umwe no kuvuka kumwe, rishima izina rimwe, risangiye ingaburo imwe y'umwami wacu, ryizigira kumwe. Umuntu wese akagwanira agatwe kiwe, agahanga kiwe ataravye kuraba naka na naka, mugabo akiyumvamwo ubwiwe ko ari rukanga asiganirwa iryo sezerano twasezeraniwe n'Imana mw'ijuru ryo kuba umugeni wa Kristo, atagira amarabaga, atagira agasembwa, atari kwinjebejebe. Niko ishengero rya Kristo azoza kuryakira rimeze. Nuko rero Imana idufashe, umuntu wese ndamwifurije kugira umwete wo kwihutira kumenya ivyo gusa n'icyo Bibiliya ivuga. Imana ibahezagire.
Mana yo mwijuru, ndagushimiye ingene uyu musavyi wawe Mana yagize umwete wo kuza kunyumviriza ivyo mpwemu yera yashizemwo. Kuva mpwemu wawe Mana maze kunzamwo, nkorana nawe, nkorana n'ijuru. None rero Mana, ivyo wanyigishije, ivyo maze kumenya bikeyi mvuze mu vyo mfise, nibi ndamushikirije, nimishikirije Mana iki kinyamajwi. Mwizina rya Yesu ndasavye ngo abazokumva bose aya majambo y'ubugingo abafate mu mitima, batahura ivyanditswe, kuko muri kuraja mwijuru uhigisha bigishwa ngo bayigisha ivyanditswe, ngo batahura ivyanditswe, basubiriramwe uko vyagenze ngo batahura ivyanditswe. Aba bantu rero batahura ivyanditswe nguko abiberoya bagize umwete wo gutahura inyigisho za Paulo na Barnaba, hanyuma abantu benshi bagakizwa, kugira ngo isi y'uno munsi manikire abantu benshi bari mu ngorane, bari mu kaga. Ariko Yesu, aba bantu bumviza inyigisho nibo bazobakurayo. Urakoze, ndagushima Mana. N'uyu musavyi wawe yaje hano ashishikare kugira umwete n'uyu muhamagaro w'igikorwa cawe, yitanga atigabanije mu gishingo cawe, nguko nawe witanze utigabanije. Urakoze Yesu, mu bishimirwe mu izina ryawe ryera. Amen.